Nile Sports TV. Komite National Olympique igizwe n'ibice bitatu. Igizwe n'amashirahamwe ya sport. Hamwe muri amashirahamwe ya sport ari mu migwi ibiri. Hariho amashirahamwe ya sport twovuga yemejwe na Komite International. Nukuvuga bazita les sports olympiques. Hagaca haza twovuga nka judo, athlétisme, basketball, volleyball, rugby, badminton. Ayo mafederation ayo ari mu mashirahamwe muri Komite National. Hagaca haza rero n'ayandi mashirahamwe atari sport olympique mugabo azwi nk'amashirahamwe. Aho twovuga nka karate. Karate ni sport izwi na Komite International Olympique. Tukaba tufise nka netball. Tukaca rero tugira n'ayandi twita amagroupement. Ayo magroupement rero arinda kuba make. Kuko amagroupement abazwi mu gihugu mugabo atabazwi ku rwego rwo hejuru. Tuvuge nka sport scolaire, sport militaire y'abasoda, sport ya polisi, nayo nivyo bice bitatu. Mugabo muri iyo Komite International, muri Komite National Olympique ijwi rikomeye ni ry'ama sport olympique kuko turaba ivy'amajeux olympique. Abo rero dukorana gute? Turafise ama statut, hanyuma tukagira na règlement d'ordre intérieur. Iyo turiko turavuga gukorana tuvuga tuti tubafasha gute. Mu kubafasha rero uko imyaka 4 iheze, Komite International Olympique irarungika mu mafederation programme bazokorerako imyaka 4. Iyo seyo izokorerako izotangamwo amahera. Nico kuko amahera yose ya Komite National Olympique ava muri Komite International Olympique. Iyo programme rero ivuga iki mu bisanzwe? Ni programme ihagaze ku bintu tuvuge tuti gouvernance, intwaro nziza. Ibyo turabifashamo. Tukongera tugafasha abanonotsi. Nahone kubafasha abanonotsi ni kwereka ku ntumbero abaduhaye. Tukongera tugafasha kwigisha aba entraîneur, abamenyereza. Nacho nico gihad tugaca tuja no kuvuga novuga promotion ya valeurs olympiques, kuvuga kwigisha intumbero nziza y'inyifato. Tugiye rero muri ico gisata tuvuge cambere c'abanonotsi. Abo banonotsi bafashwa mu bice bibiri. Abanonotsi babafashwa bake, babafasha kuvyo twita ngo ama bourse olympique. Ayo ma bourse olympique rero ahabwa n'abanonotsi bari hejuru mu gihugu bashobora gushika ku ntambwe y'ukuzoja mu majeux olympique. Tukongera rero tugafasha kuvyerekeye kumenyera kwigisha aba entraîneur, kubigisha. Abo nabo seno iravugana na federation yo ngaha ikavuga iti twebwe dushaka kwigisha abamenyereza. Iyo programme tugaca tuyirungika muri Komite International Olympique. Komite International Olympique irarungika amahera, hanyuma ya Federation International ikarungika umuki uza kwigisha. Kuko muri sport Komite International Olympique ntija mu bya technique, kuko novuga ngo le sport appartient à la Fédération Internationale. Ni kuvyerekeye cyane ikintu gikomeye hajya ni kuvyerekeye intwaro nziza, gouvernance. Mbega ama federation arafise ama statut, aratunganya amatora neza. Ibyo byose ni ibintu bikorerwa muri Federation Internationale, kuko
tuba dushaka Federation Internationale bugete intwaro nziza yo kugira ya charte olympique bamwe bavuga igende neza nuko rero dukorana.